Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Igihugu cacu c'u Burundi kimaze imisi cakira abashitsi mpuzamakungu batandukanye, aho mbere banahabwa umuonano na nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire myiza no gufashanya hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Eka mbere n'amahayanishwa y'ibidandazwa bivuye mu bindi bihugu yama yabereye hano iwacu i Burundi. Ivyo akaba ari bimwe mu bimenyetso ntaseswa ko amahoro n'umutekano bisasagaye hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabaha ikaze rero muri kino kiganiro aho tubayagira no ku bindi bikorwa vyaranguwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza muri izo ndwi zibiri twaraye dusozereye, aho yuguruye inyubakwa z'akarorero zitandukanye mu ntara za Muramvya, Ngozi, eka mbere no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ku musi wa mbere igenekerezo rya 25 Nyakanga uyu mwaka w'2017 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarakiriye intumwa z'ibanki yo muri Afrika ikorera mu gisata co kugura no gushora ibidandazwa mu bindi bihugu. Iyo banki rero ngo ikaba igiye kuzofata mu mugongo Burundi mu bisata vy'uburimyi n'ubworozi, igisata c'amabarabara, ibijanye n'ingenzi, amasoko ntanganguvu n'ubutari n'agataka. Kurikira Jean-Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu aje guha umubonano intumwa z'ibanki ya Afrika ijejwe urudandazo bita Afrexim Bank. Izo ntumwa zari zirongowe n'umukuru w'iyo banki, nawe akaba yitwa Benedict OK Orama. Yaraje ngo bwa mbere bagendera igihugu c'u Burundi kugira ngo bavugane n'abarongozi b'u Burundi bijanye niyo banki, kuko Burundi burafise uruhara muri iyo banki, kuko ni kimwe ni mu nzego mu bihugu bifise imitahe muri iyo banki uno munsi iri mu bihugu bishika 46 hamwe n'abandi bantu bikorera utwabo. Nyine cyo mukuru w'igihugu rero yashimiye izo ntumwa zidasanzwe, arababwira ati urugendo rwanyu mu Burundi ni urugendo ruje mu gihe ciza, ati kuko mu gihe ari abantu bavuga ibitajana bize ku Burundi, urugendo nkuru ruraheza rukerekana yuko amahoro n'umutekano mu gihugu bisasagaye, kuko nta muntu agendera igihugu kitarimo amahoro n'umutekano. Hanyuma kandi yashimye n'umwitwarariko iyo banki ifise mu migambi y'iterambere, aho mbere nubamenyesha yuko wayirongoye yemeye yuko bagiye gufasha leta y'u Burundi mu migambi itandukanye, imigambi ijanye n'ivyo kubaka amabarabara, najya amabarabara acamwo amagari ya moshi, bagafasha mu bijanye n'ivy'ingenzi, bagafasha kandi no mu bijanye n'umuyaga nkuba n'ubutare n'agataka. Aho rero mu bindi bikorwa bibazanye mu Burundi harimo no kubona n'abarongoye banki nkuru y'igihugu kugira ngo bahanahane ivyiyumviro bagire, kuko baravuga bati mu Burundi hariho vyinshi dushobora kuhigira nkuko namwe ufise mushobora kwigira kuri twebwe. Ivyo rero bimaze kuba bazoheza kandi baraba ingene bo bandanya babafashanya, bafashe iyo banki mu gukarisha ubwenge, bafashe n'iyo banki mu kwironsa uburyo, kuko iyo banki yagiyeho mu mwaka w'1993 itangura gukora mu mwaka w'1994, ikaba yagiyeho imaze kubona yuko hari amabanki amwe yo mu bihugu vy'Iburaya na Amerika yaratanguye gukura akarenge mu migambi imwe y'iterambere. Ubu rero ije kugira ngo rero ije kuzibira ivyo bihengeri vyasizwe n'abo bantu bava mu mabanki atandukanye mu bihugu vy'Iburaya na leta z'ubumwe za Amerika. Aho rero muri make twabwira yuko umubonano mukuru w'igihugu yabahaye ubaye umubonano mwiza cyane, kuko bagiye bemeye gufasha mu migambi itandukanye yo guteza imbere igihugu cacu. Ku musi wa gatatu igenekerezo rya 27 Nyakanga uyu mwaka w'2017 haratangujwe ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Tampet ihayanishwa ry'ibidandazwa bivuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Tubibutse ko iryo hayanishwa ryamaze ikiringo c'imisi 3 ryaje rikurikira irindi hayanishwa ry'ibidandazwa bivuye mu gihugu ca Kenya.
Ayo mahayanishwa rero uko ari abiri y'ivyo bihugu dusanzwe dusangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko akaba yaragendewe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ayo mahayanishwa rero akaba yabaye ikimenyetso cerekana ko igihugu cacu c'u Burundi ari nyabagendwa, kukabanka ko nta gihugu gitarimwo amahoro n'umutekano cotunganya amahayanishwa nk'ayo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu rero akaba yavuze ko ivyo vyerekana imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu, kikaba n'ikimenyetso ko amahoro ataragaseseshwa rumuri mu Burundi. Gushimira abateguye ihiganogurishwa mu gihugu cacu Burundi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twabonye neza yuko abantu bari ku kivi kandi bikerekana neza yuko iyo dufise amahoro n'umutekano nta kindi bagisigaye abantu kuja ku kivi bakamisha ayo mahoro ibikorwa by'iterambere. Ikindi cyo kinejeje nuko twabonye uko igihugu ca Kenya baje kwerekana ibyo barahingura n'ibyo bakora mu gihugu cy'uwabo, hama n'abarundi akaronse n'akajyo kiza nabwo berekana ibyo bakora. Muri ico gihe rero cyerekana neza yuko ari imigendanire myiza no gufashanya hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Kenya. Tuba dusanzwe ka turi mu mugabane wa Afrika mu buseruko, bikerekana neza yuko twe dushaka gutera imbere twese kandi tugateza imbere. Nakajyo kiza gushimira rero abarundi bose ndetse n'abakenya bari ku kiviga duteza imbere ibihugu byacu ndetse n'isi yose. Kino gikorwa niho gikomeye cyane kuko haruhande ko gikomeza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu, nuko kandi hagati y'imigenderanire habaho no gufashanya kugira kandi no gutezanya imbere. Musanzwe muzi neza yuko uruhara n'urudandazwa amahinguriro ari kirumara mu guteza imbere ibihugu byacu. Iyo bajano rero nk'ababanyi kandi dusana turi mu karere kamwe ka Afrika mu buseruko, nakajyo keza kwerekana ibyo kubarangura mu gihugu cy'iwabo, muga natwe acaburiye turakora mu gihugu cyacu Burundi. Bisigure neza yuko rero hari nk'ibintu byinshi tuyaza kugura hanze bice bigogwa hafi ngaha muri Tanzania cyangwa Tanzania kaza kugura nga mu Burundi. Bice byekana neza yuko rero n'ibihugu tubana kandi dusanze bitwegeranye dushobora gutezanya imbere biciye mu rudandazwa na cyane cyane mu gushororanira ibyo dusanze duhingura cyangwa dukora mu bihugu byacu. Nakajyo keza kandi kwerekana ko mu gihugu cyacu hari amahoro n'umutekano, kandi amahoro n'umutekano hari nta kindi bagisigaye ni guteza imbere ibihugu byacu biciye mu bisata bitandukanye na cyane cyane mu rudandazwa no guhingura ibyo dufise mu bihugu byacu. Umoja wetu ni nguzo yetu idumu jumuiya. Bienvenue pour les savoir. Excellence. Merci de nous recevoir. Merci infiniment. Tukiri mu bijanye no gufashanya hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza ku musi wa gatanu igerekerezo rya 6 Gitugutu uyu mwaka w'2017 yarakiriye intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Congo Brazzaville. Ivyavuye muri uyo mubonano n'icari kizanye uyo mushitsi tubishikirizwa na Jean-Claude Karegwa n'umuvugizi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano umushikiranganje ajejwe imigenderanire no gufashanya hagati y'igihugu ca Congo n'ibindi bihugu. Ubu nawe yaraje nk'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Congo, ari nawe asanzwe arongoye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika iri mu biyaga binini binini bita mu Gifaransa CESR. Icari kimuzanye rero ubwa mbere yarazanye ubutumwa bwo gutumira nyene icubahiro umukuru w'igihugu na leta y'u Burundi ko yo kwitaba inama yimirije guhuza ibihugu bigize uwo muryango izoba kwigerekerezo rya 19 Gitugutu. Icari kimuzanye kandi kwa rukwirabira ingene ibintu vyifashe mu Burundi, aho yasanze mu Burundi ibi byifashe neza, hari amahoro n'umutekano, abantu baja ku kivi, ibikorwa by'igihugu mu bisata bitandukanye bibandanya ukuri kwamye. Ivyo rongo bikaba bitamutangaje, ariko ngo kimubabaza nuko hari ivyandikwa ku Burundi bidasa n'ukuri, aho mbere agatera kamo abandi ko byo bavyiza bagiye barishikira mu Burundi bakibonera koko uko ibintu vyifashe. Nyiricyo mukuru w'igihugu yamushimiye cyane, hamarumenyesha yuko leta y'u Burundi ari kimwe mu bihugu bigize uwo muryango kandi igihe c'inama igihugu cacu kizoserukirwa ku rwego rwo hejuru. Aramubwira kandi ati amahoro n'umutekano dufise uno munsi twifuza ko amahoro n'umutekano
yotsimbatara agasasagara ntasubire inyuma. Ati ivyo navyo kugira bishoboke nuko inzitizi zimwe zimwe n'intambamye zikunda kuboneka zovanwaho muri izo nyine cubahiro Petero Nkurunziza yamubwiye ibijanye n'igihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda cahaye indaro abagomvye gutembagaza ubutegetsi mu Burundi, mbere hakaba n'imigwi yagerageje gutera Burundi n'ubu iyo bigifise uwo mugambo ugayitse ibandanya isasigwa indava mu gihugu c'u Rwanda. Avuga ati leta y'u Burundi yarasavye yuko hoza intumwa zidasanzwe, hoza abahinga bakaraba ko ibirego u Rwanda rwareze Burundi ari vyo. Abantu baraje basanga koko mu birego u Rwanda rwareze Burundi nta na kimwe c'ukuri. Burundi rero buraheza nabwo bonaho gusaba yuko abo bantu abahinga boja mu Rwanda kwirabira ko ivyo Burundi bushikiriza ko igihugu c'u Rwanda coba gicumbikiye abagombye gutembagaza ubutegetsi n'abitegura guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi batobari ngaho mu gihugu c'u Rwanda. Ariko igihugu c'u Rwanda caravyanse, hacabonera akagihugu gusaba yuko ibihugu bigize uwo muryango mu nama yimirije vyozokwicarira ico kibazo ku buryo hofatwa ingingo zizotuma amahoro n'umutekano bisasagara mu bihugu bigize uwo muryango. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu kandi yarakiriye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 9 Gitugutu abakenguza amateka babiri bo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyo mubonano rero abo bakenguza amateka bakaba bashimye ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ashira Imana imbere mu burongozi bwiwe, bakaba biyemeje gufata mu mugongo Uburundi mu bisata bitandukanye. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yabasavye gufasha Uburundi na cyane mu bijanye no kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aratubwira muri make ivyavugiwe muri uyo mubonano. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu aheje kwakira umukenguza amateka ava mu ntara ya Oklahoma muri Amerika, akaba yitwa Jim Inhofe, akaba yarahekerejwe n'undi yitwa Mike Enzi nawe ava mu ntara ya Wyoming. Bakaba bari bazanye ubutumwa bwabo baje kuraba nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Bakaba bavuze yuko bubaye ubw'icenda batembera iki gihugu. Abashinga amateka bavuze yuko bari basanzwe bazi nyene icubahiro umukuru w'igihugu ataranaja muri iki kibanza arimo. Ati na kanyamuneza bahereye ku ijambo bavuze bati nyene icubahiro Petero Nkurunziza n'umukuru w'igihugu cyane mugabo natwe n'umugenzi wacu. Bakaba rero bavuze ko ikintu ca mbere bashima ari uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yashize imbere Imana mu burongozi bwiwe. Ati igihe cyose twebwe turaterana mu gitondo ku munsi wa gatatu nta munsi n'umwe dusenga ngo tugende tudasengeye umukuru w'igihugu w'u Burundi canke ngo dusengere u Burundi. Ati rero turafitaniye imigenderanire ikomeye cyane cyane hagati ya twebwe n'umukuru w'igihugu. Ati rero twaba dushaka yuko n'ibihugu bibiri vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burundi bigirana iyo migenderanire. Babajije rero nyancubahiro umukuru w'igihugu ati nigiki leta zacu ari zibiri twokorana kugira ngo imigenderanire ibandanye ikomera. Nyancubahiro umukuru w'igihugu yavuze ati ikintu cyane cyane turiko turakora ubu mu Burundi no kugira ngo duheraheze ibi vyo kumenya ukuri no kurekuranira. Ati kuko nivyo koko turiko turatera imbere, turiko turubaka imigambi y'iterambere, atariko murabona ko hari abantu babandanye baduciramwe bashaka kutwibagiza ivyabaye kandi ari umushinge ukomeye w'iterambere mu Burundi. Ariko rero hanyuma y'ivyo hariho n'ibikorwa vy'iterambere dushobora gukorana cyane cyane n'ubijanye n'amasoko ntanganguvu. Hariho n'abanyamerika basanzwe bari ngaha bakora muri ico gisata, bakaba rero biyemeje yuko bashobora kukibandanya. Atariko cyane cyane bage bashitsi bashimye gose ukuntu Imana ishigwa imbere ngaha mu Burundi. Uwundi mushitsi yahawe umubonano na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ni Joel Tokindang yahora serukira ibanki ya Afrika ijeje iterambere BAD. Yaraje kumusezera kuri uyu wa kabiri igerekezo rya 10 Gitugutu kuko ikiringo ciwe cyo guserukira iyo banki hano mu Burundi cyari kirangiye. Ivyavugiwe muri uyo mubonano navyo nyene tubishikirizwa na Jean Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ahejeje guha umubonano Tokindang Joel yaramaze imyaka 6 aserukira ibanki ya Afrika ijejwe iterambere. Yaraje kumusezera kubera ikiringo ciwe ngaha mu Burundi kirangiye, amumenyesha nuko ashima cyane ingene yakoranye na leta y'u Burundi kuko ibikorwa yaranguye ku izina ry'iyo banke nkuko yavyivugiye ntivyari gushoboka iyo abarongozi b'u Burundi batamufata mu mugongo. Aho rero yaboneye akajya gushimira cyane imwe bivuye ku mutima abarundi kuntu ari abantu bakira neza abantu, arashimira leta y'u Burundi ko bakoranye neza, arashimira kandi umukuru w'igihugu hama kandi akamwemerera yuko iyo banki izobandanya imigambi iri kwirakora mu Burundi hejuru y'ivyimaze kurangura n'indi migambi isanzwe iri kwirangurwa izobandanya. Inshuro umukuru w'igihugu nawe yamushimiye cyane ku izina ry'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere, aramushimira ku bikorwa bishimishije bijanye no kubaka amabarabara, ibijanye n'ibikorwa bimwe mu burimyi n'ubworozi, akamushimira n'ibi biriko birakogwa mu gisagara ca Bujumbura nk'ibimona byo gushiraho ibimenyetso bifasha uruja n'uruza rw'imodoka mu mabarabara n'abantu, eka n'indi migambi myinshi iyo banki irangura. Cyane cyane akamushimira yuko iyo banki mu gihe abandi bateye akagere Burundi igihe igihugu cari mu bibazo bitewe n'imigumuko yabaye mu 2015 bo bagumye mu Burundi, akamushimira ko batumye haboneka akazi kenshi mu Burundi kandi ko byahaye isura nziza mu Burundi, abantu bakabona ko Burundi ari nyabagendwa. Mu gisata kijanye n'inyubako zishishikara kwinjirwa mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 55 irangiye Uburundi buhabuje inayo kwikukira bwari bwaranyazwe n'abakoroni, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza mu gitondo co ku munsi wa gatanu igerekerezo rya 29 Nyakanga yazindukiye mu ntara ya Muramvya aho yuguruye icese ihoteli Chalet La Concorde yubatswe ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Iyo nyubakwa ikaba yubatswe n'imvukira y'iyo ntara nyene ya Muramvya izwi ku izina rya Cyrille Singejeje, ikaba igizwe n'ivyumba vyo kwakira ingenzi bigera ku 200, ibibanza biberamwo amanama n'imanza zitandukanye, hamwe rero naho kwivuna akanyota n'inzara. Ahejeje kugenzura iyo nyubakwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye yandika yongera atera umukono mu gitabo c'abashitsi b'iteka. Akaba yarashimiye uwo yubatse iyo nyubakwa kuko ngo yatahuye akamo ko guteza imbere ahavuka. Niwirambire se Barundi, niwirambire wewe karorero. Avuye aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye ishure ry'imyuga riri mu Gatabo muri komine ya Kiganda, ishure rigizwe n'amasomero 3, inyubakwa yo kwimenyerezamwo imyuga hamwe rero n'ibiro by'umuyobozi. Muri komine ya Rutegama naho nyene yaruguruye ishure ry'imyuga rya Rutegama naryo nyene rigizwe n'amasomero 3, ikibanza cyo kwimenyerezamwo imyuga hamwe n'ibiro by'umuyobozi. Akaba yakiriwe n'intambo z'ikirundi z'abene gihugu bari bitavye ku bwinshi ivyo birori, eka mbere n'indirimbo z'ugwaruka rw'abanyeshure bo kuri iryo shure bari banezerewe cyane kubera izo nyubakwa bari bahejeje kugabana. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaciye yerekeza mu ntara ya Gitega muri komine ya Bugendana aho yifadikanije n'abene gihugu mu bikorwa byo kubaka ishure ry'imyuga ETS Makaba ririko rirubakwa ku musozi wa Mwurire. Iyo nyubakwa izobigeretse izobigizwe n'amasomero 16, inyubakwa yo kwimenyerezamwo imyuga n'ibiro by'umuyobozi. Kuri uyo munsi rero bakaba bari mu gikorwa cyo kuduza imome n'inkingi z'inyubakwa
z'iryo shure ririko rirubakwa ku buhinga bwa kijambere ku nguvu z'abenegihugu bafashwe mu mugongo n'ibiro by'umukuru w'igihugu hamwe rero na nyine icubahiro umukuru w'igihugu ubwiwe. Komine ni rwanje aumve, komine ni rwawe aumve, komine ni rwacu aumve, nimuze tuyikorere aumve, ni komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye, eho ubyanka uvyemera niho wataye uruzogi, ubyanka uvyemera aho nyene niho wakuriye, ubyanka uvyemera aho niho wiza amashure, ubyanka uvyemera so na sokuru bakuriye aho. Ibikorwa byo kuri uyo munsi yabirangije muri komine ya Mutaho aho yifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo kubaka isoko rya kijambere rya Mutaho. Nk'uko agize imisi abigenza kenshi yagendeye abenegihugu nyine icubahiro umukuru w'igihugu rero yaba mu ntara ya Muramvya mu makomine ya Kiganda na Rutegama, Igitega mu makomine ya Bugendana na Mutaho yaratanze imfashanyo y'umuceri ku miryango 300 y'abenegihugu bafise amikoro make. Umuryango umwe ukaba waronswa ibiro 10 by'umuceri. Abenegihugu bakaba baramushimiye kubona yaje kubagarukira ko baranagaragaza umunezero. Turashimira neza n'akayamuneza kenshi kuko mu gihugu bamadukunda kuko rero igihe tugeze ngo ushaka uko mbere ukunda ukatanga muri komine yacu. Ndanezerewe rwose ndashimira umukuru w'igihugu aduhaye agaceri na hirya ataratosubira twongera. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 Nyakanga umukuru w'igihugu yatanguriye ibikorwa mu mirima yiwe y'akarorero iri ku musozi wa Rutanga muri komine ya Gashikanwa, aho yatanguje icese ibikorwa byo kurima gatasi. Imbere yo gutera imbuto zitandukanye zigizwe n'ibiraya, ibigori, ibiharage n'ibindi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yabanje gusengera imbuto zizotegwa mu gihugu cyose muri rino rima ry'agatasi kugira ngo umwimbu uzogende neza. Mwami Imana nziza umurimo w'ijuru n'isi, turarengutse no munsi itariki ya 30 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2017, turengutse turi mu gishingo cy'abarundi bose nk'abarimi n'aborozi. Uno munsi turi gutanguza guteragira muri kano gatasi. Kubw'ivyo Mana yacu banze gushimana gukengurukira kuna tugire neza muri no mwaka mu mpeshi heze, twarasenze turakubona ikiganza cyawe gikora ibitangaza n'ibikomeye, turarima turimbura, turabona umwe mu musesekara tutize kubona Mana yacu mu gihugu cyacu Burundi. None tubanje gushima no gukenguruka yuko twasinze ko twishura. Tubone ko izino mbuto rero zitandukanye ze guterwa mu cyacu cy'u Burundi mu ntara zose mu mitumba yose mu makomine yose. Turazi Mana yacu ko ubushobozi buri mu mbuto buvi wawe. Ako turi dutera nk'abana n'abantu, ako turazi neza ko imbuto ziterwa zikamezwa zigakuzwa zikamishwa nawe. Kandi kirere ni cawe, ni utanga imvura, ugatanga akazuba, ugatanga n'akayaga kugira urugero no kugiye gikwiriye. None mu kwizera turi ko zino mbuto tuzizaye kabiganza vyawe, ntaba ari twebwe ariko ari wo ziteragira. Mu gihugu cyose cy'u Burundi ibiganza byose byo guteragira imbuto ubihezagire. Imbuto zose zigiye guteragiwa kino gihe Mana yacu kuri kano gatasi tudishize mu biganza vyawe, uzitegwe nawe, zizimezwe nawe, zizamishwe nawe, zitorwe musesekara. Turagutaka turakwinginze umwimbu tuzoronka Mana yacu uje ubuzuze mu bubasha n'ubushobozi vuye mu ijuru, ubuze mu kanovera karenge byose byo kwisi, kandi uzuzo nikanguro kugira ngo azoyifungura azoyikoresha bose bazafatwe n'ubushobozi bw'ijuru, bazaguhindukira kumenye bagukore kandi bakugumeko. Turagusabye Mana yacu ikirere ciza, uraduha imvura nziza, uraduha akayaga keza Mana yacu ikirere cacu, kandi ibidukikije bihezagire. Uraturinda imyuzurira, uraturinda za nyamugigima, uraturinda ibihuhusi, uraturinda urubura, uraturinda amapfa n'ingwara zitera biterwa n'ibitungwa. Uzobukoze Mana yacu, tubishize mu biganza vya Mana yacu. Dutanguje uyu mwaka wo guteragira wo kurima wagatasi kugira ngo imbuto zose ziguteragirwa mu cyacu Burundi ziteragirwe nawe, zimezwe nawe, zizamishwe nawe.
hamwe twaza gusoroma zo duhindukire tugushime tugikengura itangaza n'ikumye zo wadukoreye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubigusabye kandi tuvyizeye amen. Avuye aho mu gashikanwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye aje kwifadikanya n'abene igihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu kubaka ibibanza byo kwicaramwo ku kibuga ca kijambere kiriko kirubakwa aho bita ku Gasaka. Ibikorwa byo kuri uyo munsi akaba yabirangirije ku ishure shingiro rya Hayiro muri komine ya Mumba aho yifatikanije n'abene igihugu mu gucanga isima no gusiga mu masomero n'ibiro by'umuyobozi. Begi wanyu ubona hakenewe ibiki? Harakenewe amashure, harakenewe amavuriro, amazi meza ya Rusengo, amabarabara meza. Ku muhingamo naho wo kuri uyo munsi nyene icubahiro mukuru w'igihugu abicishije ku muhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe gutunganya ivyigwa by'imigambi y'iterambere Serge Ngendakumana yaratanze imfashanyo igizwe n'umuceri n'ibikoresho byo mu gikoni ku miryango ifise amikoro make yo mu makomine ya Mumba, Gashikanwa na Nyamurenza muri iyo ntara nyene ya Ngozi. Iyo miryango rero ikaba yarashimiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu kuri iyo mfashanyo ngo yaje kubasahiriza. Mu ntara ya Ngozi kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaruguruye icese inyubakwa zitandukanye mu makomine ya Kiremba, Tangara na Mwumba. Muri komine ya Kiremba yaruguruye ivuriro rikuru rya Masanganzira. Iryo vuriro rikaba rifise ibisata bitandukanye nk'aho bazokwakirira abana, aho bazokwakirira abakuze, aho bazokwakirira abavyeyi baje kwibaruka, aho bazokwakirira indembe n'ibindi bibanza bitandukanye. Muri iyo komine nyene ya Kiremba yaruguruye icese inyubakwa y'amanama muri zone ya Gakere, inyubakwa yubatswe ku mafaranga yavuye muri za miliyoni 500 leta y'u Burundi y'amakomine buri mwaka ibicishije mu kigega Fonike. No muri komine ya Tangara umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye ishure shingiro rya Ruyaga rigizwe n'amasomero 6 hamwe n'ibiro by'umuyobozi, naryo nyene rikaba ryubatswe mu mafaranga yavuye muri leta y'u Burundi ibicishije mu kigega Fonike. Aho hose Sebarundi akaba yasanganirwa n'abene gihugu isinzi. Aho niho wiza amashure ubyanku byemera sona sokuru bakuriyaho komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve
komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere ahumve Era bamwe mwakurana majana gusenya mukajana kuvuma bamwe mwakina n'urubugu mugakina n'agapira burya ntibyagarukiye hajya barakeneye kugaruka mugakina urubugu rw'iterambere komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwawe. Avuye aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaraciye imusenyi ku mugwa mukuru w'iyo komine ya Tangara ariko harubakwa ibitaro vya Musenyi kugira ngo yirabire aho ibikorwa bigeze. Ivyo bikorwa rero bikaba bigeze ku ntambwe ishimishije. Komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere ahumve komine ni rwanje. Ku muhingamo kuri uyo munsi nyene umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye ihoteli yitwa Ruhuka Hotel yubatswe ku musozi wa Buye muri komine ya Mwumba. Inyubakwa iteye igomwe yubatswe ku buhinga bwa none. Ahejeje gucacura igitambara cemeza ko yuguruye icese iyo nyubakwa yo kwakira ingenzi yaciye ayigenzura. Iyo nyubakwa y'akarorero ikaba ifise ivyumba byo kwakira ingenzi 52 ahazokorerwa imanza n'amanama, ikibanza cyo kwinonora imitsi, aho kwivunira akanyota n'inzara n'ibindi bibanza bitandukanye. Iyo nyubakwa rero ngo ikaba yubatswe n'abagwizatunga batandukanye bo mu Burundi bagiye hamwe baraheza bararangura uwo mugambi ku buryo bungana n'imiliyaridi 2.5 z'amafaranga y'amarundi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye yandika yongera atera umukono mu gitabo c'abashitsi biteka. Uwaserukiye abo bagwizatunga Evariste Ntungicimpaye yarashimiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu kubona yarashizeho ikigo api gishigikira abagwizatunga, aranamushimira kandi no ku ngingo nziza adahengeshanya gufata zijanye n'ukorohereza abanyamitahe. Akaba yamenyesheje ko uwo mugambi uzofasha mu iterambere ry'igihugu mu gutanga akazi no mu kwinjiza ikori muri leta. Mu ijambo yashikirije kuri uyo munsi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarakeje abo bagwizatunga bagiye hamwe mu kurangura uyo mugambi mwiza wo kubaka iyo hoteli ibereye ijisho, ikimenyetso cerekana ko iyo hari amahoro abene gihugu baheza bagaca bayakamisha ibikorwa vy'iterambere. Imbere ya byose nyiramaze shimira Imana mushobora byose iyo yashoboje abarundi bene wacu ko bagize umugambi mwiza nk'uyu, umugambi werekana ko bakunda igihugu cyabibarutse, bagashira hamwe ubwenge, bagashira hamwe uburyo kugira ngo bagire umugambi mwiza wo guteza imbere igihugu no guteza imbere abene igihugu. Ubw'ivyo tubanze dukomera amashi cyane abagwizatunga baduteramishije bose. Abagwizatunga turabakeje cyane gose, dukeze n'abene igihugu nabo nyene ko bakora batiziganya kugira ngo bateze imbere igihugu cyabibarutse. Uyu mugambi umwe mu migambi itari mike tumaze kwinjira, si uno mwaka gusa ariko n'imbere yaho twarije imigambi myinshi cyane. Hari imigambi yubatswe rero n'abene igihugu bashigikiwe na leta yabo, hari imigambi yaranguwe na leta, hari imigambi yaranguwe n'abagwizatunga, hari imigambi yaranguwe n'abari madini mu mashengero atandukanye, hari imigambi yaranguwe n'abakunzi b'u Burundi. Imigambi imaze kuranguka ari byinshi cyane. Hari baranguye imigambi ku gatwe kabo
kugira ngo bateze imbere igihugu yerekana yuko dukunda igihugu cyatwibarutse ikintu cya mbere nishimiye abaguzi atunga duteramije no munsi cyo kumwe n'abandi bamaze kurangura imigambi itari mike mu cyacu Burundi nuko barondeye uburyo baja hamwe kugira ngo bagire inguvu kugira ngo bakore igikorwa kiboneka kandi tukabashimira yuko ubwo buryo baburonse ntibashimye kubujana mu bindi bihugu bashimye guteza imbere igihugu cy'abibarutse uwo mutima uranga abantu bakunda igihugu cy'abibarutse Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ati ivyo vyerekana umwimbu uturutse kubitangiye igihugu na cyane cyane umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yagwanije intwaro z'agahotoro n'iz'igikoroni. Uno mwaka wa 2017 twafashe ikiringo kuva mu kwezi kwindwi gushika mu kwezi kwa 11 dusozera tuzotwe turinjira ivyubatswe mu guhimbaza imyaka 55 tumaze turonse nayo kwikukira. Iyo tutaronke nayo kwikukira bino bikorwa nizo twabikora. Ibi vyerekana umwimbu uturutse kuba twitangiye imbere kugira ngo bagwanye agahotoro bagwanye n'intwaro z'igikoroni kugira ngo twitunganirize ivyacu. Aburese abandi nibatugiye imbere barongoye n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore nabo bari kumwe nabo batakihari tubakomera amashi. Umuntu yitanze agenda imbere y'abarundi bose akemera kuzira inaye kwikukira igaherekezwa n'abana biwe babiri b'inzoya. Umwe yarafise amezi 18 undi afise amezi 3 abo bose baramukurikiye ndetse n'umugore wiwe aramukurikira bituzi niyo bahereye kugira ngo tubone uko dushobora gutunganya ivyacu kandi twumva ko twidegemvya mu gihugu c'amavuki. Ni ntahe yatwaye ifise agaciro cyane kugira ngo tubone nayo kwikukira urugo rwose bararufusa urafudika guca mwumva ububisha bari buhari kugira ngo abarundi baronse uburenganzira kwitunganiriza ivyabo kandi bakidegemvya mu gihugu cyabo. Reka nsaba ahubwo abantu bose bari ngabo baze bahaguruke dufate umwanya wo kwibuka abaduheneye kwikukira kugira ngo dushikane ku byiza n'ibitwo turinjira. Murazi yuko intwara z'igikoroni bashaka yuko tuguma mu buja ntidutera imbere n'ivyacu akabitwara tubona wavuga bakakubita ikimoko bakanakumara amazi imbere y'abana n'umugore kandi ntagira ijambo ugira mu bijanye n'igihugu cyawe. Mu bintu byerekana kuronka ijambo rero n'ibikorwa mwene ibi gukora ibintu widegemvya n'umutima ubikunze yuko kamari ko ntaye kwikukira. Rwagasore yazize yuko yashaka yuko igihugu cyacu Burundi cikukira kugira ngo twitunganirize ivyacu yaba mu bijanye n'intwaro ibijanye na politiki ibijanye n'imigambi y'iterambere nk'iyi nibi yazize zikinda kugira ngo tubishikeko yashize imbere icimbo gikomeye cyane ubumwe ibikorwa amajambo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ati hari ubumwe byose birashoboka agatanga karorero k'imigambi myinshi imaze kurangurwa ku mugambi w'ibikorwa rusangi. Akaba yasavye abagwizatunga bo mu Burundi kugira ubumwe mu kuja hamwe mu gihe bazoba bipfuza gukora imigambi y'iterambere nk'iyo na ryango ubugirigiri bugira babiri. Nico gituma no munsi umudandaza umugwizatunga umwe ntiyari kwihanga inyubako nk'iyo yishobora. Uyu mugambi rero mwatanze akaroro keza gukira iragi rya Rwagasore kuko mwagize ubumwe umwe ntaco kwishoboza
n'ijambo ry'Imana tugira ngo babiri basumba umwe kandi ngo ubugirigiri bugira babiri. Nico tuma rero abagwiza atunga bagiye hamwe. Ico ndabashimiye cyane no kubumvisa impanuro twabaha yuko niba tugomba gutera imbere tunyaruka twihuta nuko yangendo yo kubanyamwigendako tuyisezerera mu gihugu nyamwigendako ntari biri peshi ikibabwiye cyo n'agatasi mwagize urunani kandi ashimye n'abandi barundi maze kugira urunani bakubaka ibintu biremereye bisumba n'ibi mugiye kuraba ndabaka akarorero kubumwe mu bumwe haciye imyaka 9 dutanga imigambi ibikorwa rusange mumenye neza yuko kuva turase naye kwikukira igihe baca bagandagura kwa gasore mu mwaka wa 1961 gushika mu mwaka wa 2006 akarongera ndabahe hari amaze kubakwa amashuri mato mato n'ayisumbuye na kaminuza bitarenze 1,900 bisigure mu myaka 45 ariko kubera ubumwe abantu bagize ubumwe bashize hamwe mu myaka 9 kuva umwaka wa 2007 dutanga imigambi y'ibikorwa rusange hamaze kuba ku mashuri mato mato ayisumbuye na kaminuza ubuye dushikana ibihumbi birenga 6 murumva amashure mato mato ayisumbuye na kaminuza ibihumbi 6 bisigura ibyo twubatse mu myaka 9 bigwije gatatu ivyubatswe mu myaka 45 kubera iki ubumwe gusenyera ku mugozi ndabakarorero gweje igihe nyene kaminuza zari ziri mu Burundi turetse kaminuza y'u Burundi hari kaminuza zindi zimaze kubakwa n'abarundi zitarenze 4 ariko no munsi nashaka kubwira neza yuko muri no myaka 10 abarundi ubwabo bagiye hamwe sabanyamahanga abarundi ubwabo nkuko abagize ishira hamwe bakubaka iyi hoteli abandi bagiye hamwe bagira amashira hamwe bubaka kaminuza uno munsi tuzo kuri kaminuza zitari munsi ya 35 ni mwumva kamaro kubumwe kwa gasore yazize nico bituma abakoroni ikintu baje gukora ubwa mbere kwari gusambura ubumwe bw'abarundi kuko abantu batatanye barajyana naco bimari none rabo no munsi tugiye hamwe ihoteli mugira umutwe ibiro vya mustanera haruguru nibo bavyubatsa bene igihugu bigerekeranye ibiro vya buramatara y'ingozi twaravyubatse abasoda abapolisi bene igihugu twese turatonda ibiro bigerekanye kane uburamatari ngamo ntangozi atwara intara ayibonera hejuru yose ari ubumwe akandi karongisha kuba muce mutahura neza akamaro k'ubumwe twari dufise ibibuga vyiza ngira ngo byubatse biboneka bitarenze 2 kuva turoze nayo kwikukira 2 duhumirije ni 3 nici Bujumbura iki Gitega byose byari Nyakatsi nico ngayi Ngozi hakunuze kumuremera nta bindi byari bisumba bike nta bindi mu gihugu ariko guhera mu mwaka wa 2006 gushika no mwaka tumaze kubaka mu bikorwa rusangi ibibuga vyiza vya kijambere 15 akandi karorero twatanguje umwaka uheze kubaka amasoko n'abene igihugu ubu tumaze kubaka amasoko 36 mu mwaka umwe akandi karorero twafashe umugambi yuko tugiye kwiyubakira twebwe abene igihugu ibiro by'amakuru imitumba bacu bisigura ibiro ibihumbi 3 muri no mwaka umwe bamaze kumara raporo hamaze kubakwa ibiro by'abakuru imitumba bishika 350 ubwo n'uburundi abahaye cenda bibariza rero abarundi bene wacu iyo bagwa nkabiyago bataduciramwo umwaka wa 1961 tukabandaniza kuri uwo murindi w'ubumwe gwa gasore yaratuzaniye tuba tugeze he
mu gusozera iryo jambo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarakeje abarundi bose bitanga batiziganya mu guteza imbere igihugu cabibarutse acasaba abarundi bose kuja hamwe mu runani rw'intamenwa mu kubaka igihugu cabo cabibarutse. Amashirahamwe amakoperative ndifuza yuko icivuzo canje nifuza nuko twese twogendera muri murongo kwa gasore turaze ubumwe ntagire mabanya mwigendako nabisa kwemera amacakubiri aragahira nico tubuno munsi n'abakoroni babivye amacakubiri y'ubwoko bagoma yatwomekerako nk'amaparati y'amamodoka nibigozi turabosha bagoma tubohesha amacakubiri abantu babosha nabo nibidegemvya eka tuboshwe amaguru n'amaboko n'amaso n'umutima n'ubwenge kubera iki amacakubiri abibwe n'abakoroni twebwe tuzi ubwoko bumwe bw'abarundi dufise ururimi rumwe dufise imico imwe Imana yatugiriye neza ntandi ari ibintu zohasanga kwisi ugiye muri Tanzania usanga ari ubwoko 30 na bungahe umwe wese avuga ururimi rwiwe n'imico rwiwe muri Kongo nuko ariko twebwe abarundi dufise imico imwe dufise ururimi rumwe Mana yacu dukomera Imana yacu yatugiriye neza. Reka tugire urunani rw'intamenwa tugire ubumwe tukamisha ibikorwa iterambere n'iridusange. Bamwe bubatse amashuri abandi bakamavuriro abandi bati bitaro basubaka ibitaro mu bikorwa rusange nimakaba barubatse ibitaro mu bikorwa rusange numva imusenyi itangara kugendura ibitaro ntabwo ari ivuriro ivuriro ni centre de santé mvuga ibitaro vyakira abantu toshika 150 majana ibitaro byubatswe bikorwa rusange kubera iki abantu bashize hamwe bagira ingufu n'Imana ibahezagira kuko ubumwe bujana urukundo byose shagira neza. Mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri igenekezo rya gatatu gitugutu nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaragendeye iyororero ry'amafi ryo muri zone ya Rukeco muri komine ya Busiga. Umugambi urangurwa n'ishiramwe ry'abahoze ku rugamba ryitwa ADEKA. Iruhande y'ubwo bworozi bw'amafi bakaba banorora n'ibindi bitungwa nk'ingurube n'inkoko za kijambere. Avuye mu Rukeco nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye agendera intara ya Kayanza aho yuguruye ishure ry'imyuga yubatswe ku musozi wa Magamba muri komine ya Kayanza. Aho akaba hari mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatandatu aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yararamutse yugurura inyubakwa zitandukanye. Muri zone ya Ngagara muri komine ya Ntahangwa yaruguruye inyubakwa yo kwakira ingenzi yitwa Kangaro Hotel. Inyubakwa ifise uburaro 30 harimwo mbere n'uburaro bwa kijambere. Iyo nyubakwa ikaba ikoresha n'ibikoresho vya kijambere. Muri quartier y'Icenda muri iyo zone nyene ya Ngagara yaruguruye inyubakwa y'ubunywesherezo bw'igitoro yitwa Itracom. Ubwo bunywesherezo bw'igitoro bukaba bufise ububasha bwo kwakira mu binogo byabwo amaritiro agera ku bihumbi 200 y'igitoro. Ngaho nyene muri quartier y'Icenda muri zone ya Ngagara umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye icese ihinguriro rihingura ifu ryitwa Azam. Iryo hinguriro ngo rikaba rifise ubushobozi bwo guhingura ifu ingana n'amatoni 300 ku munsi. Amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye ora
murundi korera igihugu cawe ugikorere gitera imbere ugikorere gitera imbere iki gihugu ni wewe wo kugikorera umunyamahanga azogikorera ni wewe wo kugiteza imbere murundi korera igihugu cawe bikura kagaye Burundi butera imbere ugikorera ugatanga ugikorera makungu atanga isi yose batanga. Muri komine ya Mukaza naho muri quartier ya Rohero ya mbere yaruguriye icese ibikorwa by'ishure ritoyi Millennium International Academy. Mukamenya ko izo nyubakwa zose zuguruwe icese hano mu gisagara ca Bujumbura na nyene icubahiro umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatandatu ari mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 55 irangiye Uburundi buhabuje intayo kwikukira. Mu bijanye n'igisata c'inkino naho mudukundire tugaruke ku nkino z'umupira w'amaguru zagiye zirabera kuri stade Urukundo yibuye muri komine ya Mwumba y'intara ya Ngozi zihuje umugwi Aleluya FC umugwi nyene icubahiro mukuru w'igihugu asanzwe akinamwo hamwe rero n'iyindi migwi y'amakomine atandukanye nko ku muhingamo wo kwigenekerezo rya 29 Nyakanga umugwi Aleluya FC waratanye mu mitwe n'umugwi w'abakozi ba leta bakomine ya Kiremba ubwo rukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi ya Aleluya FC ku bitsindo 6-2 muri ivyo bitsindo 6 vya Aleluya FC nyene icubahiro umukuru w'igihugu ubwiwe akaba yinjije ibitsindo 2. Eka no ku muhingamo wo kwa 30 Nyakanga umugwi Aleluya FC warirahiye umugwi w'abakozi ba leta bakomine ya Tangara ku bitsindo 4-0 ibitsindo 2 bikaba byinjijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Nitworangiza kino kiganiro tutabayagiye no kubikorwa bijanye no kunagura imitima. Aho rero hakaba hari muri Katedrale Anglikane yibuye mu ntara ya Ngozi aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yararamutse yifatikanya n'abakristo mu guhimbaza umusi w'Imana. Mu ijambo ry'Imana ryasomwe muri Kuvayo gigabane ca 17 musenyeri wa diocese yitiriwe Aberenda bose yabuye akaba yaragarutse ku byaranze abisirayeli igihe bariko barava mu gihugu ca Egiputa baja mu gihugu c'isezerano. Mu gihe rero bari muri ubwo rugendo rurerure cyane ngo bakaba baranzwe n'imyidodombo bidodombera Imana Mose hamwe na Aroni. Mu byo basaba ngo hakaba harimo na cyane amazi n'ibifungurwa. Mose rero ngo yaraheza akasenga yambaza Imana na igaheza ikamwishura. Musenyeri Macumi akaba yamenyesheje abakristo ko Imana yitayeho abayo. Akaba yaciye asaba ishengero hamwe n'abarundi bose kwirinda kugira imyidodombo kuri iki canke kuri kiriya na cyane ko Imana ariyo nyishu y'ibibazo byose. Yabasabye kwama biyegereza Imana bakaba amatara amurikira abandi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza nawe mu ijambo ryiwe ryo kuramutsa abakristo akaba yavuze ko kubona iyo tariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi ihuriranye n'umunsi w'Imana umunsi uhezagiye kandi wejejwe atari gihamana. Yatangaje ko uku kwezi kw'icumi ari ukwezi ko kwishugwa amasengesho abarundi basenze mu mpwemu no mukuri. Y'ukwezi kw'icumi isigure neza yuko iboneka rimwe ujya gutunganyiriza ibihe kubona umunsi ugirindwi isura umunsi wejejwe umunsi uhezagiwe umunsi wo guhaga iby'Imana bigaba bihagarika itariki imwe y'ukwezi kw'icumi sihaba umunsi udasanzwe ntibikunze kuba ibyo by'Imana yashyize dukana rero nagiye kuvuze yuko ko biga kubona gushika uko bugiye kubije numva bizishimye bikomeye cyane
na nyuma ikindi mu nzira y'iririmba ndetse n'ijambo ry'Imana umwere yatubwiye wishimye atubwiye ati kwibagira ibyo Imana yakoze n'ibintu baje cyane umuntu yibagiye bituma widodomba kugira n'ishavu ugakora ibitabereye twumve yo kwidodomba ari mu muryango mu gihugu kw'ishure mw'ishengero kwidodomba n'ibicaka ikidega Imana ikidega abakozi b'Imana ikidega umuntu wese cyakago duterane intege nabo tuje mu kwezi kw'icumi bashaka neza ko rukizo kwishurwa amasengesho base kuzo kwishurwa abi mfata rero amasengesho baseze mu bintu mukuri witegekije Imana Imana yishuye Mose yagiye Imana kwishuye nabijya yagiye Imana kwizera Umukuru w'igihugu yarashimiye kandi abarongoye iryo shengero n'abakristo bose akaba mbere yabemereye kuzobafata mu mugongo mu kwitegurira neza imisi mikuru irangiza umwaka yarangije asengera Uburundi n'abarundi bose Mana yacu turagushimiye uyu munsi mwiza uduhaye kugira kandi utije mutu muri wewe no muri twebwe n'utariki ya kwezi kw'icumi umwaka wa 2017 umunsi udasanzwe tuwazira ku musozi muremure aribuye tuje gushima n'ukenguka ku gishimo cy'abarundi bose ukuri bari natwe mu mezi 9 twari dusoze mu mwaka wa 2017 wabanye natwe aratuzerera turinda amagara meza watubanye n'abara tubona n'izo tutabona ubana natwe muri byose beza ibiteba n'ibitungwa byacu amagara meza uturinda amasanganya none twaje gushima umunsi udasanzwe umunsi ugirirwe umunsi wejejwe umunsi heza gihugu muzo guhabwa ibyabo kandi umunsi itariki ya mbere kwezi kw'icumi abari hama ko bashatse kubibera munsi y'ijuru tubigushimiye icyo tuzi kimwe gusa dutanga ukwezi gasanzwe tujye kwishura amasengesho yacu Mana yacu izigire shengero izigire shengero yose mu Burundi izagire abakozi b'Imana batwakiriye izagire umwungere no shengero ndetse abakurira bose n'abarundi bose bagezagire izagire isi yose turagushima nacu umunsi mwiza turakwiteze asigaye amezi make atarenze 3 utuje ku musozi w'umwaka kandi tuje mu isi bidasanzwe reka ubane kuziga mu Burundi n'abarundi bose ubane kuziga ishengero ryawe turushize kukumenya gukora ku makuru tugaruke tuzoze dusenga dushima tuzoze umwaka kubitangaza n'ibikomezo badukoreye tugushima ibyakozwe byose tubizeye kubizora icura cyica buzima mu ijuru ni mwiza y'umwami Yesu Kristo tubisabira tubyizeye akaba rero ari no ngaha turangije ko kino kiganiro Imana nyene amahoro ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha